harashize imyaka 4 mushizeho umugambi w'igihugu ujejwe gufasha ugwaruka mu vyerekeye kwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu ugwaruka ruri ngaha aha muri no sare ingene rumeze. Nkuko mwabisavye aha twafashe ugwaruka muri abo benshi twafashije muri imyaka 4 rwashoboye gutera imbere cyane. Twafashe ibice bitatu. Twarabiye d'abord kuco umuntu yo kwita chiffre d'affaires, amafaranga umuntu yinjiza ku mwaka. Hanyuma hari abafise ngaha ama chiffre d'affaires iri hagati y'imiliyoni 200 na 49, abakaba bangana na 36. Hari abafise chiffre d'affaires hagati ya miliyoni 50 na 99, bakaba ari 13. Hari abafise hagati y'imiliyoni 100 n'amajana na 99, bakaba ari 9. Abafise hagati y'imiliyoni 500 n'amajana 999, bakaba ari 4. Abafise kuva ku miliyoni 100 kuduga kuva ku miliyaridi kuduga 86 babajene bose tumaze gufinansa baragira ama declaration à l'OBR. Muribuka dutanguye rega payeje yatanguriye kuri retraite, umwiherero wabereye kuri Serekripiki niho twavuga yahereye. Ijya nama yari ya mbere ihuje ugwaruka rw'incabwenge mu Burundi, nta yari bwige riba ingenere Imana yatuvugiyemo iti nimutunganye iyi nama iraza kuvamwe byo kuba ku Burundi. Murumva ko atari ivy'iwanje nivyabavuye habaye ama recommandation, indongozi cyo zikora zica zigenda kwicara ziti mbega ibi byoja mu ngiro gute. Niho twaciye twibwira tuti hakwiye umugambi w'ugwaruka urongorwa n'ugwaruka gonyene kubutwari bwerekanye, kuko umuhini mushasha utera amabavu umugamwe bwe naragize amabavu mwaciye muheba gukora, mwagumye mukora gushikaho ibintu bija ku murongo. Shimire namwe bwe rero gwaruka, ndabashimire cyane kuko mwarikuye mu vyara vyaba bandi bafise mentalite mbi muraja ku yindi mentalite. Kwemera rero ico ni ikintu gikomeye cyane, arico gituma shimiye mwebwe gwaruka cyane cyane ugwaruka gwiza. Ndabona ni Burundi burafise kazoza, kubera mwabivuze neza muti mwe mu rugwaruka rw'ubu muga muriko murarema kazoza ugwaruka gwejo, mwebwe muriko murabirema. None rero ndabona neza yuko harimo ikizero, kuko muriko murabipresana namwe ntahe twabonye ayeje igiye kuri iki kuko sanze aho bukera ibisata byose by'igihugu bizoyikora. Uno munsi tubona umengani iri mu bushikiranganje bwo Rwanda, mugabo nta bushikiranganje na bumwe ntabonyemo. Harimwo uburimyi, harimwo amaminere, harimwo ubudandaji, harimwo amahinguriro, harimwo amagara y'abantu, harimwo byose. Ikindi nshimira ugwaruka mufise imbona kazoza, kare bavuga ngo imbona kazoza ngo niyo umukuru w'igihugu. None nasanze aho natembereye hose ugwaruka afise agaproje naho bari kwararima umubwiye uti none ivyo ukora imbona kazoza yavyo ni ati nzogira industry ihengiye. Benshi baranaze capoye ndabizi, no kuvuga je rero ndakunda umuntu aboni yaje, kuko uguma uvuga ngo sindahashika. Hama rero niyo uhashitse ucukire ahandi, kuko umuntu ntigera heza gukora uko ari kwisi yose. Ikintu kimwe nkundira gwaruka, urumva kugira imbona kazoza nuko mwemera guhangana n'ibibazo. Gwaruka mwebwe nimwe mu experience iterambere y'igihugu, idusubire kubahenda twebwe hajo dufise twabahayira mugamwe murafise ico muduhaye. Hari abandi ntashimiye cyane ugwaruka bwo muri diaspora. Ugwaruka bwo muri diaspora nabwo ruri burya naho payeje nga yari kurigisha rujya gwaruka kuza nabwo
gukora imigambi ngaha mu Burundi ni cigwa gwari ruzanye kumubona gusa yagiye muri secteur primaire avuye mu gihugu gitunze kijya n'icigwa gikomeye cyane nabo bunye baratwigishije kuko twaciye tubona yuko finale manuri buraya tacaturushije nikimenyamenya avuye buraya ajino kwiteza imbere ndashimira n'abaruka rw'abamenyesha makuru baruka rw'abamenyesha makuru bakomera amashi kabisa ibinyamakuru by'ugwaruka byabaye ishuri barumvise zamanuro nataka ku binyamakuru ubu tugiye ko nari ishuri none umva ko gwaruka no transfer rega nuko nyine agakwavu wabona umenga nta kirimo ugwaruka rugiye rubigiye twese twace tubona ko hari n'ikintu urumva rero ni mutwigisha rero mukomere ku muheto kandi abakunze ntibabitiye uko urugwaruka nibwo ruturema rukasabe wacu ni nkoni ahubwo ubu abakuze twoca tugira ikizere ko turose inkoni twishimikiza ikibasha nayo twebwe turiko turunama urafiso uzokwishimikiza kuko ntazokwemera kupfa nabi kwakurya imvi utamurima aha rero turiko dukora ubwo gwaruka kugira ngo rukure kugira nabwo ntiruze rutujya imvi ico jewe nabasaba ni kimwe kugira twubake kazoza keza nuko mwebwe ugwaruka icambere mwokingira amagara yanyu ega ntimuzoshika butagira amagara noye mwoshikayo gute kandi mwiyishe ibintu vyitwa ibiyayura mutwe ubwo gwaruka rutarabona iyo ruja nta kindi gwirirwamo barondera ikintu cyose cyo batesha umutwe hariho n'ibintu numvise ngo bamotera byabi alcohol bakoresha intuze ibirato nibara abantu bariyahura tubabona ugwaruka mwebwe nyene mwigishanye twavuze changement de mentalité mugabo dukure mu mwihebura ugwaruka kuko urunyu biyayura mutwe n'ugwaruka ruba rumeze nk'ugwihebuye payeje rero nayo yogira uruhara muri encadrement ugwaruka rumeze nk'ugwihebuye rugira umwizero rureke gufata ivyo biyari umutwe mugabo hari ikindi nabonye ko abavyeyi baramaze kudohoka ku ndero y'abantu umenga umwana ntakirigwiwe umwana reka kubagwawe yubatse ugwiwe mwebwe novuga muteza kurema abari nyuma yanyu mukabakuramwo umwiheburo mukabaha uburorero zintahe ziko zirashingwa muri ya media twavuga bakaguma babona intahe uko bazarabona intahe niko bazosubira ku murongo.